Bakunzi bo kukayi uno munsi ndabaramukije mumeze neza muraho nogere ndabaramutse cyane ndabagira ko ndabakunda cyane kandi shimira n'abandi mama badutera intege buri munsi abatwandikira apartage ibiganiro byacu ababishikana kure tutoshora kwibaza ndabashimire cyane kandi ndababwira yuko tubakunda tubafise ku mutima rero uno munsi ndabafitiye ikiganiro kidasanzwe ikiganiro kiryoshe aho benshi bagiye barabimbaza bamisaba cambere masabye kugarukana icouple iraho yanditse amateka muri Pam Channel TV abandi nabo bambwiye kuri iyo sujet cyane ikunda kugaruka kandi ukutayimenya cyangwa kuyinyoha usanga iriko irica canke igakiza bimwe kubasanzwe babizi. Alors bakunzi bo kukayi nta kindi ndabahamagaye kugira ngo mugumane natwe à tout de suite. Bakunzi bo kukayi nongeye ndagaruka uno munsi ndi kumwe na couple idasanzwe yanditse amateka muri Pam Channel TV amateka yayo yasanze n'ahantu nari nagiye kwitemberera numva bariko barabasaba abantu benshi muri ville bagiye bambwira ati bagarukane barya abantu no munsi rero nagiriwe ibakwe ridasanzwe après ukwezi ngira ukwezi kuraheze baje baramasavye jewe numva nezerewe cyane couple nziza bari soin bari bien mana sinzi ngene novuga yaringana no musenza kuri vuganza mu esprit moya propre mu esprit moya bien basa neza baratagase n'abantu basengeye n'abantu beza pe kandi umva ndyohewe naje bankanze no musenza babonye nabonye ubwiza ntarimenyereye rero reka nongere kubakira no musaho baza gutaramisha kuri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi sujet kunda no guhanga cyane kenshi ingo nawe ndabahamagariye nk'abantu bamaze imyaka itari mike si myinshi mugabo sinamike mu rugo kandi abakire couple Esther na Louise bakunze bo kukayi murabibuka ndabaramutse Esther muraho turaho turashimana Louise umusheri wa Esther uraho ndaho meze neza bagenzi ba mama nukuri yambaye neza no musi ndamuririmbira akarerembo ngabonye akanagize barantanguye bagenzi uno musere nabavuyemo kubera benshi baransabye ati tuba dushaka kwirabira shabajya ba Esther utwo bigira bahanagurana bakosorana tu wishiga kudutwenza tuno musi no dukeneye ba Esther na Louise rero ababisabye nizere ko azongurira agafanta orange. Alors tout atevye uno musi tuzakuganira kuri sujet yitwa gestion financière mu rugo sinzwe no bivuga mu kirundi ase womfasha gutunganya iby'ubutunzi mu rugo. Voilà gutunganya iby'ubutunzi mu rugo rero ba Esther sinzi ko imbere ya byose harakantu avant ko tubandanye ifo ko ibintu batwemereye ko bazohora bagira mu kiganiro giherutse mugende mukirabe mana mukirabe afishe yabo ibisara hagihe baba ariko bahana tubizu hari ndigihe baba bigwaniye mu ndashaho ni byiza cyane nibibi biravugwa reka twamamaze ibyiza biva ku mana. Alors Esther mpere kuri Esther waratubwiye ko hora umubwira yuko mama nangaye aberewe yasohotse naca tubwira yuko bigoye ko kubwira yuko waberewe wanwize usa neza utesa ari twemera ko agiye kubikora kuri Pam Channel TV hari ababirindiranye igishika nashaka kumenya ko uno munsi asigaye bikora sur 10 muhaya ngaye no muha 9 sur 10 kare kuri 5 wari kuri 9 urahira ko asigere imwe gusa. Wow. Mama nangaye nivyo ga madam nivyo cyane uramubwira ati nukuri wawe ego uno munsi wabimubwiye cyane zakwe jewe iyo visage ko iyikuranyereka kuri kurampenda ibintu Pame ndafise grippe uraza kwihangana uyu munsi oya nta kibazo vraiment kandi abona yuko yacituma itumutekereza je nkisi nk'ivyo bya grippe nyene yaba biboneka je mba ndabikubita
bakunzi bo kukayi ico nico badusezeranye ubushize mu kiganiro baduhaye ko ni ibintu baratubwiye ati mu rugo umuntu ntaheza vyose umuntu agenda ariga buhoro buhoro nabo aho bashitse si kuvuga ko babirangije si kuvuga ko vyose hari ivyo baciga hari ivyo bakigerageza rero tubashimire ko yagerageje kandi umutware watubwiye ko sur 10 amuhaye 9 alors baratubwiye kandi muribuka ko mu kiganiro batubwiye bakunze bo kukaje ni mumbaza ibintu byinshi mugende mu kiganiro bakoze baratubwiye yuko Madame Louise yamenyanye na Monsieur Aster afisa ngahe kuri compte 200 000 $200 francs ibihumbi majana abiri vy'amarundi ibihumbi amajana abiri vy'amarundi ngabo hari yaburiya we wari boss ari nayivuze muri kijya kiganiro byarutubusa ibihumbi amajana abiri arakwiyemerera sha uramubwira ati imbere n'inyuma fiste twibutse bakunze bo kukayi wamubwiye gute duheraho nyene namubwiye ko mfise ibihumbi amajana abiri kuri konte ya Ecobank ndamubwira yuko ibindi bintu ntonze vyiza ni impuzu mpora nambara dimanche izo ntara nambara dimanche si impuzu z'urubanza ndamubwira ko mfise na valise imwe yego nabikamo izo mpuzu ndamubwira ko mfise matera ya 1,60 m n'igitanda ibirenge byo kwa rusaku nta byari bihari bakunze ukugaye na televiziyo ya 14 pouces kame gatoya ku mugongo munini kurutwe runini byanashika kakazuyira urakabona nta meza yo gatereka ko yari ihari nayifise ukunda gatereka ku gikarto kajemo byari meze neza wona nabimubwiye ko gatereka kuri kare byari byoroshe gose kuyimubwira kuko ntacyo nateza kumuhisha bakunzi bo kukayi on part kuri ico kintu bavuze aho twavuze kuri gestion financière uno munsi gituma nabagarukanye sinzi ko baza kunyemera kubivuga uno munsi twaraberetse abaravye ikiganiro bakagiheza uno munsi Aster yageze aho uno munsi Imana yabahezagiye nibaza ko biri muri ivyo nyene vya gestion financière kuko sinzi baraza kubitubwira abahejeje ikiganiro hari agasurprise twabateguriye aho Monsieur Aster yagiriye surprise idasanzwe aramuha igikado sinovuga gakado baje gakado n'akabantu bafise inzigo n'ishari kandi ivyo rero nta muti wavyo birabasha bizobamena umutwe ikado c'ikimodoka kinini Madame Louise ararira turaza kubereka turabacishirizamu agaparti gatoyi abandi nabo bakeneye ivyiramvuye baze kuja mu kiganiro bakoze bagende kuri affiche bace babibona. Alors, kugira bave kuri 200 000, Aster ashobore gushikaho urugo rwiyungunganya agashobora kubona yo kadona imodoka madamu wiwe. Nuko hariyo urugendo bagenze. Muravyumva? Kandi si yo modoka gusa, uno musi haraho bashitse. Batanguye mariage, harabapangiye abandi kandi duhezagira uno musi abimana igishoboza gushobora gupanga kuko n'ubuntu bw'Imana muri kino gisagara ca Bujumbura. Ariko uno musi Imana yarabahezagiye bafisiki Imana yabahezagiye kwinjira mu vyabo. Nico gituma rero twabahamagaye kuko hari urugendo bagenze ku rugendo rw'ikarato ikarato bashaka ko televiziyo namwe muravyumva yari ku nguvu nyinshi no ku masengesho menshi kw'ivarizi imwe n'akakonte kamwe ariko no munsi hariho urugendo ndibaza ko hagiyemo na discipline je pense ego mbega Aster uko aho mugeze uno munsi hariyo urugendo nabivuze mugabo ntavyonzi umuntu wo kwibaza ati byashitse biba pam pam uravyumva washitse urumva uronka ibifaranga uko nyene hari abantu baca bibaza umengo na mamaji niko vyagenze gute mu rugendo rwanyu murakoze cyane ikintu ca mbere cabaye mu rugendo rwacu uko wumva twatangwe tubwirana ukuri niko twabananje tubwirana ukuri ukuvuga ngo umufasha wanje ntigeze agira igicapo kitari cyo c'uburyo dufise bwa buca kuri konte yiwanje cyaye kuri konte yiwe ibikorwa n'abankora canke ibikorwa y'abakora twaramenya amafaranga twinjiza ingana ibyo byacu bidufasha kumenya amafaranga ine tuyakoresha mu kugirira neza abandi mu gukoresha ibyo muhira ariko kandi no mu kwiyumvira ko ejo naho nyene hariho ibyo rero byaramfasha ku ruhande rw'iwanje nawe araja kwivugira ku ruhande rwiwe aho mwari mumaze kugira mariage tumaze kugira mariage abantu kubanga amafaranga jewe naronka yarayamenya amafaranga yaronka narayamenya
mukabwizanya ukuri twariyumvirira hamwe ico dukoresha ayo mafaranga ngo kari tukaniyumvira ingene tuziganiriza akazoza ku buryo kuziganiriza akazoza twakoresheje uburyo butandukanye gushikaho twakoresheje ivyo bita ama pension complémentaire n'ama assurance éducation y'abana kuko nayo n'indi forme ya ayo kuziganya ivy'Imana iba yaguhaye ikintu cadufasha kwiyumvira yuko hejuru gukoresha uburyo tuba twaronse twabubwiranye tukongera tukabuzigama nuko twama tubona ko mu ijambo ry'Imana tubona ko ari igihe Imana yatanga ibintu bwo n'ikindi gihe abantu baca mu gihe c'inzara kugira umuntu ashoboye kumenya mbere naca mu gihe c'inzara nzokoresha gute ibyo nabitse nimba ntabitse inzara izongira nabi kandi narigeze kujya nkongera ngasigaza rero kubwizanya ukuri no kuba umuntu wese yumva yuko ivyumwe yaronse abisangiye n'uwundi byaradufashije mu rugendo kandi no musi yacadufashije yego Madame Louise ubwo rugendo rwarakoroheye aho usanga twebwe abadamu barakunda kutubwira yuko turi babisesagura sikuvuga kusesagura komtel barabitubwira kubisesagura mugabo usanga duhura n'utuntu twinshi dutandukanye turakunda utuntu twiza turakunda decor yo mu nzu turakunda abana bambare neza turakunda dufungure neza turakunda kandi duse neza twambare neza muri ico gihe mubwirana byose byarakoroheye ko ubwo rutonde iyo discipline ikorohera mumaze kubwirana byose ati ibi bimeze gute amahera akoreshwa gutya eske byahetse bikorohera canke yabaye kuba forge yaragufashije muri ubwo rugendo ntivyabaye ibintu bingoye kuko d'abord mu kuvugana no guplanifier ivyo dukora nta nguvu zarimwo kandi nticaba ari ikintu urumva ngo uyu munsi ntitwavuze ko tugura ikirato nta kirato tugura ico kintu c'inguvu nta cari kirimo donc vyari ibintu vyiyoroheje ubuzima bwabandanije kwa kundi ntitwaciye dufungura nabi kugira tuziganye canke abana bambare nabi cyane nambare nabi kugira tuziganye ariko uko kuba twashizeho ama priorité nico dushaka gushikako n'abanumva vyoroshe ko narabona nti ndashaka iki hama ntitwaca tuciyima novuga ntitwarareka gusesagura cyane twarareka gukora ibidakenewe mugabo ubuzima busanzwe twagumye tububaho normal ntato twifujije ikintu ngo tuciyime kubera tuziganirije kazoza ariko kandi ntaho twasesaguye ngo tugure ibidakenewe cyane dukora ibidakenewe kubera twabonye dufise uburyo donc twamenye ico dukora nico tudakora mu gihe kibereye kiri kuri cyo pame umugore wanje ntasesagura nivyo n'ubuntu budasanzwe nivyo harashobora kuba abandi bagore basesagura umugore wanje ntasesagura ndagishimira Imana naco kuko kiri mu bintu vyorohera umugabo kubwirana ukuri n'umugore we muje n'ibyo butunzi iyo umugore adasesagura kubera iyo umugore amaze kuba asesagura wonyegeza ngo uvuga uti mbega no mubwira byose amagaca yasesagura akayafata n'ideni kugira ngo tuze turirihe rero ntasesagura n'umuntu Imana yahaye ubwenge bwo kumenya ikintu mu gihe cacu n'ingene gikwiriye gukorwa n'uburyo bukwiye gusohorwa kuri ico kintu rero ico naco novuga ko kiri mu maatu naronse mu rugo kuronka umugore nk'uyu sinzi yuko iyo ndonka umugore atameze uko ariko byari kugenda ivyo ntavyo nzi hari ikintu wamwunganira peut-être kuca avuze uko tumeze urumva nivyo ni yasanze ntasesagura ariko nawe nyene iyo kote yuko atari umuntu akubwira ngo urumva ngo iki ntitugenda gutembera kubera ntiturashika kuri ibi nibi ntidukora iki kwa ntiturakora iki nawe ntaco yarafise donc pour dire que na jewe peut-être vyaranyorohera kudasesagura kuko nabanzi yuko ico nshaka ndagisavye ndakironka rero nuko kuntu kuko kuba twariyumvira kazoza ntivyatubujije kubaho muri kubu rero uko kuntu ya permeta ko muri kubu tubaho tukaronka ico twifuza tukaronka ico dushaka novuga nti navyo nyene ni kote yiwe yuko ameze yanyorohereje nanje kubaho uko nari meze Aster nk'abadamu baza kuturaba baraza kuvuga ati mbega ivyo babikora gusesagura nibiki umudamu umva bahava bavuga ati ariko arishima twishima ko umudamu we ntasesagura mbega gusesagura nka kubashinga nahe kubera benshi ndamaze kubumva ndabafise abagenzi haraho tugendana harabadukikuje urumva ngo nakarasesagura iyo bavuze gusesagura mu rugo
cyane cyane ku mukenyezi bisigurike. Ego mu bisanzwe hari igihe tuvuga ko abakenyezi basesagura tubarenganije vyavanye na twebwe ubwa mbere bwo tiba vyagenze gute. Iyo umupfasoni atazi ivyo mufise ingene bingana biroroshe kuja kuvuga ngo yasesaguye kuko yakoresheje ivyo atazi ingene bingana. Mu kuvuga ngo tuvuga ko umukenyezi asesagura ni ryari, ni mu gihe azi ivyo mufise akagomba gukoresha ibirenze ivyo mufise, agashaka gudepansa ibirenze ivyo mufise n'ibyo mushobora kuronka. Ni ukuvuga ngo ku kwezi murafise amafaranga 300 agaca ashaka ibazi 500. Muri ico gihe biroroshe cyane ko tuvuga yuko umukenyezi asesagura, mugabo kubera bizi yuko mwari musanze mufise 300 mugabo warabimunyegeje ashobora kwibaza ko umugabo wiwe ashobora kuronka 500 ku kwezi kubera ntazi amafaranga. Rero dutangura kuvuga ko umuntu asesagura mu gihe ariko aragomba gukoresha ibintu birengeye ibyo afise akaba ibyo agenda depansa. Biragoye kuvuga ko asesagura mu gihe atazi ibyo depansa nyene bingana. Rero ntitwoca tumucira urubanza tutabanje kumumenyesha mbega dufise iki. Rero ikosa yashobora kuba ku mugabo yatumye umugore atamenya ivyo akoresha. Mugaye umugabo yamaze kwimenyesha umugore akavyumvikana agakoresha ibirengeye ivyo mwico gihe twovuga ko asesagura. Ego. Mbega Madame Louise nk'uwaduserukiye uno munsi nk'ibintu maze kubona bigesasije nganda mu ngo ibintu bihora bidutera faiblesse abadamu muri iyi minsi nebiki kubera ubu hari ibintu bishusha byinshi navyo ubona harabo ego Imana yakugira ibintu kudasesagura mugabo ntibisigura yuko utabafise ku ruhande ubona yuko ibintu kabisa ari hatari. Ego biba biriho mugabo sukuvuga ko ubikoze wese ivyo bintu abasesagura kuko twavuze yuko umuntu arashaka kubikora kuko abishoboye hama kandi abishatse aho nta kosa. Bon shatse kuvuga yuko uza kumva mvuze icakora shatse kumubwira ko asesagura ariko niyo aba bifitiye ubushobozi akumva ari vyo akunda na mahoro. Ariko abadamu canke n'abagabo je ne sais pas leur monde nibaza ko bishika ubu turi mu gihe ama réseaux sociaux ari kintu kinyaruka cyane coroshe. Nicaye ngaha ndashobora kubona Pamela ivyo midi yafunguye, ndashobora kubona aho Pamela yari yicaye nkaca mbona n'impuzu yari yambaye. Rero biroroshe yuko Pamela kubera kumbure turabagenzi mvuga nti yaricaye ngaha ifoko nanje ndahicara, yarambaye ijya mpuzu nca ngenda nkaca mbona aho yayiguriye n'amaheri gugwa nanje ntegerezwa kwambara ijya mpuzu. Yaragize gutya uko kuntu ugasanga nturi kugenda uko wewe wubatse ivyo ushaka ariko uri kugenda uko abandi bariko baragenda kasanga uri mwihiganwa. Donc yerekanye ifoto yicaye hajya nanje ca postinga nicaye hajya bizi ubwo burya aho yabukuye ya postinze yambaye gutya nanje ca postinga nambaye gutya ya postinze yagiye ngaha nayo nzoca ngenda ngaha. Rero ivyo nibaza yuko biri mu bintu bishobora kuba bituma uyu munsi hariho ko haraba ugusesagura gukoresha uburyo burengeye ubw'abantu bafise kubera bashatse sinzi ko ari ugupinzanya mugaba mbe nk'abandi mere nk'abandi umenga hari higanwa turimwo yasokoje gutya afise perruque yi afise bijou yi afise telefone yi afise sari imodoka ruwize nanje afise imodoka yi. Rero umenga uyu unya ko bihari nanje ifoko bihaba ko wabironse nanje nabironse. Rero ukamenga turiko turapinzanya canke turahiganwa turi mwihiganwa. Rero ivyo nibaza yuko ari kimwe mu bituma hari abantu usanga ariko barasesagura ko mba ndiko ngira kuri ritme y'ubuzima bw'undi muntu atari jewe kuko nimba nabonye yambaye ikanzu shasha nkagenda nkasanga igurwa 150,000 sinari nkwiye kuyigura kubera yayambaye nawe. Kenshi atuvuga ngo wayiguriye he ngo ujya shakoshi wayikuye wayikuye kwa naka nanga nkaca ngenda nkabitera ideni. En fait iyo turiko turavuga gestion financière kujera utunganya ico ufise mu yandi majambo umaze kuja gufata ideni yikanzu wamaze gusesagura kuko ideni ntutunganya ico udafise wananiwe hariho ico warufise mbwa ntigishoboye kukugurira ijya kanzu hamakwera wayifashe ideni kandi uyifashe ideni utazi yuko ku kwezi kuza uzoririha si facture urindiriye bagira bakuriha ahantu cuja kuriha. Gestion financière yamaze kukunanira. Rero ivyo kenshi uwo mutego tuwugwamwo kubera twagiye gupinzanya n'abandi caye twagiye
ku rugezo rw'abandi canke twagiye gusa n'abandi kumera nk'abandi kuko ikintu kigize amadeni ku badamu ni imishatsi ni impuzu ni ibirato ni amasakoshi ni amabiju or ikiba gitangaje kandi kibabaje iyo mpuzu inshize mu ideni inshize mu kinogo kandi si ukuvuga yuko nabuze impuzu nambara impuzu ndazifise ntizatabutse muga ngiye gufata ideni peut-être kubera turafise programme hama twavuganye ko tuzokwambara impuzu za rouge hama je nta mpuzu ya rouge fise twasubiriye uyu munsi dufise couleur du jour ni rouge nta rouge fise ncanja gufata ideni ya rouge hama ejo tuciye tugira iyindi couleur du jour tuzokwambara noir nta noir ngira nca ngenda mu ideni ya noir mugabo wibuke ni couleur du jour bisigura ngo c'est du jour uyo munsi nyene mugabo uwo munsi uri kunsiga mu madeni inyuma y'ukwezi ntazoshobora kuvamwo rero iyo utamaze kudepansa ico ufise ukinjira mu ideni umenye yuko uri kurasesagura banza ugeze ngaho hama na ca kindi ufise iyumvire kuri ya migambi mufise uraba ama priorité nk'akaro ntiwongurisha impuzu kubera couleur du jour no kweki tutoca tugira arc-en-ciel tukaca tuvuga twambare multicolore ok tuzokwambara couleur unique ori yo kuja kungurisha rouge reka bamwe bambare rouge abandi blanc abandi noir abandi ki je ne sais pas mugabo dukwiye kwiga rero ivyo kenshi usanga uri kugwa mwayo madeni kubera ikigwi dukwiye kwiga umuntu wese akamenya hageza hama akamenya yuko bamwaccepta kuryari agahuzu kawe ari kamwe ari tubiri dukuranye neza utumesure utugorore akabiju ari kandi kambare ni kacuyuka cugakuru cugenda atakabiju wambaye musi uzokaronka rero atadeni ririmwo ataho kubona ngo haraberewe kandi afitiye amahera ucugashira mugenda ubegwe ngo mbega ariko aratamba afitiye amahera ego umva naho wambara kandi wibuke regana wawe uri kuramuhombesha uri kumusubiza inyuma juste kubera ivyo bintu novuga bitagira ikimazi rero ahanini turi kugakuku kabandi dushaka gusa n'abandi kumera nk'abandi ntituriko turabaho ubuzima buri réel hanze nsohotse ndakayangana mezuku mugabo ninjiye mu nzu amadeni ni gutya mbona Aster ariko araribwa je mengo hari ikintu afise avuga sidashimukire mwe atarakibagira cyane byukuri si ku badamu gusa naho wumva tuvuga ko badamu ari bo basesagura hari nige bishikira umugabo akaba muri competition n'abandi kavuga ati urabona je nahora mfise iyi modoka umugabo nakayanciye ko numva arangaye ntiyanakubwiye ko akugaye wavyumviriye wewe basi fata yuko yakugaye yabikubwiye uko bigenda kose utaha iwawe agataha iwe ntarasya gutangira ntatumubaho rero hariho ikintu cyo kutagira estime de soi kumva yuko wemeretse uko nyene umeze birashobora gutuma n'umugabo nawe nyene agwa mu madeni adakenewe hariho amadeni jewe nemera ko akenewe ako abana bakurarana ubusa wofata ideni ejo uhuye n'umuntu akavuga ngo hecaye igabo cafata ideni kwari kugira ngo abana ntibicwe n'inzara nukuri ico kirumvikana ufitiye ideni umuntu upangiye inzu birashoboka yuko ukwezi kwaheze hama bikanka aho bisa no bitahurika mu gihe utasesaguye ngo uvuge ngo amafaranga nayo kuyahurihisha inzu mugabo kuvuga ngo wafashe ideni ry'inzu hariho abantu bafata ideni kugira ngo bagure imodoka apana imodoka ya business imodoka yo kugendesha imodoka iri mu bintu abantu bakora irakonsoma nta kindi kintu izana ushiramo igitoro uragira vidange uraja muri garage nuvuga ngo imodoka yinjiye mu bintu byo gukonsoma kandi deja ni deni ubundi ufashe imodoka basi kugira ngo yishire muri taxi birumvikana iyo bari business rero n'abagabo barashobora kugwa mu uwo mutego wo kugomba kumera nk'abandi ngo rona ngo abandi uyu munsi numvise basohokeye ahantu ngo kuri Belvedere tinanje reka ngendeyo ugaca ugenda bakubita facture ugatangura kuraba hirya ugaca ubwira umuntu warumi kashe ngo ndungikira ni deni ufashe kandi amafaranga ntibasize muhira rero navyo birabaho n'abagabo birabashikira ntitwoje kuba pasoni gusa kugomba kumera nk'abandi ariko inyishu ni imwe nukuba wewe ukaba wewe ugatunganya ubuzima bwawe ukwawe kuko nta kinyamakuru kihari ngaha mu Burundi kibashira ku rutonde ngo gipanga abantu hanyuma babironkera agashimwe ngo urabona ngo uyu muntu afise imodoka nziza ngo naronka agashimwe twe dufise amahirwe nta kinyamakuru nk'ico dufise rero ntitugwe muri uwo mutego
yo aradusomeye Messiah Esther ico gituma ndamukunda mu kiganiro ku kayi bakunzi wo ku kayi nta kinyamakuru gifise kitupanga ngo afise imodoka nziza ubu ho hariyo n'amahiganwa numvise ngo n'abantu bambwiye bo muri societe raho urumva gubwe yumvise yuko ngo yubatse ngo inzu ngo ashavuga ati yo bantwenze je ngumye mu kazu ka desase nkane twasase nkane ahaje je gufata nk'inzu ibihumbi 800 kugira nawe yemekwe ngabo kenshi ku bagabo kenshi byo gusesagura biva ku bintu bya manque de ya estime de soi. Ego hama ikindi kintu kiri très important nta muntu numwe turi ngaha kwisi ngo twemeze abo uzogomba kwemeza bazokwemera uwo mwanya mugo babandi nyene nimwahura bariko baraguvuma amate y'ukuri kigabo giherana waracize bazoca bagaruka bavuge ngo muzi n'amakuru ngo cagihe ngo ntacari ngo n'amadeni y'abandi nukuvuga ngo babandi wemeza baraguteye amashurwe undi munsi bazogutera ivyatsi canke ndace yemeza inyuma yawe canke undace numva yemeza inyuma yawe ego hanyuma ucurondera kandi gusubira nawe kwemeza nta numwe turiko turemeza ngaha nukuri nta numwe turiko turemeza dukwiye kuba ubuzima bwacu tugatunganya ubuzima bwacu atawe twemeje tukiri ngaho nyene mbega ubutunzi buke canke bwinshi buratuma urugo rubagwiza canke rubi ico ndashaka na madame Louise akimbarire ego ubutunzi buke canke bwinshi ubwabwo ntibufise uruhara mu bijanye no kuryosha caye kubisha urugo ngwino urabitubwira nukuvuga ngo harya ukenye uraryoherwa mu rugo ego cane naho mwo bamukundana ego cane ni kubera iri jambo kuvuga ngo abakene cyangwa umuntu arakenye akenshi tuba tugereranije je ndamaze kubona abantu badafise n'ibirato bagenda miguruwazi mugabo urugo rwabo ruryoshe ndamaze kubona abantu bagenda n'imiduga ibiri itandukanye myiza atarugo bafise by'ukuri nto kwigo ndavuga ngo ranabishe ahubwo atanugo bafise rero ibirangireka yuko ibintu byinshi canke bike ubwabyo sivyo byotuma urugo ruryoha canke rubiya mugabo ahubwo ikintu cambere kiryosha urugo nko nabivuze ni banyene kubaka urugo umutima bafise wo kubaka urugo ibintu rero birafise akamaro mu rugo iyo vyaje bisanga bafise umutima wo kubaka bicaye bafasha kubaka neza no koroherwa muri kwa kubaka rwa rugo muri bya bindi tuvuga byo kubaka urugo guhana y'amakado biraja kuborohera ubutunzi iyo bwabonetse gusumbya kumbure babandi batabufise mugabo biza gushimangira wa mutima basanzwe bafise yo kubaka urugo rero ubutunzi ibintu byinshi canke ibintu bikenya ubwavyo nta muntu yo bibeshera kugira ngo ntagire umuntu afise bike acavuga ngo nce itumigo gwanje rubishe cyangwa umuntu afise byinshi nce itumigo gwanje rubishe rurashobora kubi harimo byinshi canke harimo bike rukaryo harimo byinshi canke harimo bike kubera inginga abantu bubakanye bafata yo kuryosha urugo rwabo n'ukwihanganiranira mu rugo nibyo bituma urugo ruryoha ibintu rero birabyisha bikabike nkunda gutera inkuru abantu nta mafaranga nta mugenzi afise cyo ituma banga amafaranga arazunguruka ari muri circulation uyu munsi abari ngaha ukavyuka ari hariya rero ca kintu kidafise umugenzi ntukwiye kukigira umugenzi nuvuga ngo umuntu yovuga ko agiye kubakira ku mafaranga mu rugo yoba yubakiye ikintu kitagira umugenzi mbwa amafaranga arashobora gufasha kunezererwa muri gwa rugo rwa rusanzwe urimo wa munezero yego ni kubyumva nawe galo cane gose kubera ibintu twavuze ko ari gestion ibintu bwavyo biri ngaho biri immobile ni nkosana igikese c'amafaranga canke igikofre akagishira mu rupangu hama akagenda ico gikofre ntico kubaka inzu ntico gura imodoka ntico hakubura donc ako gasubire igituma ibintu atari byo bifise ubwo ruhara birakoreshwa biratunganywa ni nk'ibikoresho urugo ruronka kugira ngo rubandanye ubuzima kubera hari igikese ngaha c'amafaranga bakacugaranira ngaho
aho hantu inkungugu yoza ntihosa neza, ibati ryotoboka ntico hazibira, korone yobomoka ntico yubaka. Donc nta maintenance, nta kintu na kimwe vyokora, kandi ari amafaranga kandi ari ngaho. Nico gituma mu rugo uburyo buke canke bwinshi buza kugira ikimazi bivuye kuri ba nyene urugo, abo bari mu rugo, ukuntu bitwara muri bwa buryo buke canke ukuntu bitwara muri bwa buryo bwinshi. La preuve en est que hariho abantu bahuye bafise uburyo bwinshi bukagabanuka, hakaba ikibazo mu rugo. Hariho n'abahuye batagira uburyo bukaduga, hakaba ikibazo mu rugo. Rero turabona ingo ziri mu bibazo uburyo ari buke, tukabona n'ingo ziri mu bibazo uburyo ari bwinshi, bisigura yuko ikibazo gihagaze kububakanye ntigihagaze ku buryo. Bishitse rero mu rugo ugasanga hari igihe usanga hariho umuntu mwatubwiye, umwe abizi, umwe murabwirana mukamubwira ati noneho ngarutse ku kintu subira inyuma ndeka ndakibaze ntaracibagira. Hari ahantu yasiguye Aster aravuga ati turabeshera abagore, ati gusesagura, ati mugabo kenshi ari gihe biba bivuye kuri twebwe kubera kutamenyesha ivyo dufise. Reka rero ndakigarukeko, wa muntu wawe uramubwiye ivyo afise, ivyo ufise uravyumva, hanyuma mugabo ugasanga harimwo umwe muri mwebwe mwese murazi uburyo mufise, mugabo ni wa muntu w'impuhwe, wa muntu afise ikigongo, uje kumwitura wese, yo madamu nukuri turabe harya muntu aragowe, cyangwa ugasanga ruwize kwa mutima wiwe, yo ase nukuri vraiment katwa twakabikiye aka ujya muntu vraiment tumutabare cyangwa aka kantu tugasove. Uravyumva? Muri ico gihe mubigenza gute? Hariyo umwe mu rugo arekura gusumba uwundi, aho rero karaza kwikompleta ku kantu twizera fois passé ka tampe hamwe, bavuze ngo basange ngo mwemwe ngo mugusesagura ngo nibara ngo cyaraguye, ugasanga umwe murakundana vraiment mwarabwiranye ivyo mufise, kandi sugusesagura ko mutere n'umusa wa muntu muvyifata uwo muntu aho hantu uca muvyifata mu rugo wogira harabo gufashanya mu bintu byose. Kandi hari ukuntu Imana yekiribira ibintu, akenshi ntihuza abantu bameze kumwe, ihuza abantu bafise ikibatandukanya, mugo ca kindi kibatandukanya nico kija kubafasha kubaka neza urugo rwabo. Reka ntanga akaroro k'ibintu jewe vyambayeko, nagiye gufashwa na madamu wanje. Niho batubwira ati bariko batubwira amateori, bari babakumbuye na jewe biranyorohera kurekura mu buryo bworoshe gose, mu buryo bworoshe. Hanyuma hariho ukuntu natwara amafaranga ngiye kuri eglise mu gitondo ngiye kwigisha, kwiyanigisha kwa gatatu mu gitondo, nkayatwara mu modoka. Hanyuma mpejeje kwigisha abantu bakaza kumbwira amashita. Hari umuntu yambwira ati burya jewe naje n'amaguru kandi ndakeneye gutaha n'amaguru, ntutaha hehe? Ati ntaha Mukamenge nshaka kugenda na bisi. Ngaca nkora mu modoka, ngaca ndamuha ibihumbi 10 kubera ntaronse amafaranga avunje, kandi urabizi ko gushika mu Kamenge amafaranga 2000 byari kumufasha. Kuba amafaranga nasohokanye nshitse muri nkabwira madamu nti y'amafaranga yaheze. Madamu byagenze gute? Nkamubwira nti nahuye na nakambwira iki? Ati wamahaye ngahe? Ndamubwira ati burya yarakeneye ayo ntekane ko nasanze mu modoka ari yariyo niyo nacenda mu. Kandi sindi bumubwire ngo yasubize. Ego madamu acarambwira ati gutanga ni byiza kandi uzokwa mutanga, atari kureka ndagufasha. Agaceza aramfasha mu modoka nkagira amafaranga y'ubwoko bwose, harimo n'ayavunje ku buryo umuntu nja kumuha amafaranga kwiranye n'ikibazo ciwe. Hanyuma mugabo arasubira arambwira ati ni iki kikwemeza ko ibyo bakubwiye byose ari ukuri? Nca ntangura kuyumvira kabiri, ibwa ndi abashaka kuba bambesha. Hanyuma nanje baje kuntura ishida mu nyuma, ngatangura kwaza ibibazo byinshi, ndabaje ibibazo byinshi ngasanga by'ukuri harimo abari bambesha. Baca batangura kugabanuka, batangura no kubwirana bati bwa bundi wa muntu asigaye agorana akubaza ibibazo byinshi. Ubu rero abantu ramashida bazara ba vrai, urumva yaramfashije muri kwa gutanga ntikuhagaze, mugabo ubu ndabikora neza. Yego. Okay. Wowe ahubwo nakigirigere byageze. Hari ikintu kuri ivyo kubera uko gufashanya, ndamubwiye nti niki kikwemeza yuko uwo yagusavye ari cakeneye. Twarafashanije twavuga tuti sawa, nk'ubu umuntu yakubwiye yuko afise ibiharage yabuze amakara yo kubiteka,
kweki tutomugurira amakara yabuze ivyo agaburira abana kweki tumuhaye amahera tutamuguriye ivyo kurya tugende harya baguha ibiro bibiri vy'umuceri baguha ikiro c'ibiharage baguha umunyu n'amavuta uca ugenda uteke ivyo dutanguye kuvyiyumvira hariho kayamushikiye umuntu araza neza aramubwira aramwereka ama ordonnance imiti kwa muganga yabuze uko agura niki yari histoire yubatse neza aramubwira n'amahera kuri pharmacie bamubwiye mugabo kubera ya reflex aca aramubwira ati sawa ingo tugende mu modoka tuje kuri pharmacie ndakugurira iyo miti ce ndaguha imiti uce wigira uwo muntu yambwiye ati ngambwira uwo twari kumwe twari kuri eglise namwe kutaza tugende kuje hari umuntu ndindiri ngo hari umuntu tuvuganye tugira tujane kuri pharmacie n'uyu munsi ntaramubona kuko iyo miti ntaho yayijana yarakeneye amafaranga munsi muridiriye umuntu rero urumva gutanga cane ni vyiza ariko hari igihe umuntu atanga cane yibagira ugasanga vy'ukuri ariko atanga ibitagira ikimazi niko novyita kuri jewe umuntu umuhaye kubera akubeshe yuko umwana agwaye kumburagira yigire kugira ibindi vyiwe ntumbaze ntiyarakwiye guhabwa uwo muntu hariho uwundi muntu vy'ukuri agwaje umwana kandi akeneye kumuvuza yarakwiye guhabwa rero urumva ko mu rugo hoba hariho ubutanga cane n'ubudatanga cane mu gihe muvyitwayemwo neza kuko biva kuri babandi babiri wa wundi adatanga cane akavuga ati izi ni intege nke zanje z'ukurekura nzorekera wa wundi amfashe kurekura hama na wa wundi arekura avuga ati kubera wa mutima wo kuca ndekura nzorekera wa wundi afise kwiyumvira kabiri kugira ivyo turekura tubihe abo bibereye mbese yawe ukagira wa wundi ari forte muri ico kintu akakigufasha ego ubundi ugutandukana kw'abubakanye nticari kuba ingorane kumwe avuga cane uwundi ahoze ntiyari ingorane kumwe akara cane uwundi ntakare ntiyari ingorane ahubwo mwari mukwiye kuraba wa wundi akara cane uwudakara akamufasha kugira ntabikore nabi wa wundi adakara uwukara akamufasha kugira ngo ntiyamare umurese faire tous les jours rero ubutandukane hagati y'ababanyi vyari bikwiye kubabera ama force kurusha ama faiblesse canke bibatandukanye yego hari ikintu tukiri ngaho nyene kuri ico nyene kuri iyo point hari igihe umushinga nahe ababona ati ni jewe se w'urugo kandi ahanini ni jewe kuko abagabo baranezerwa cyane abari bo bafise ikintu kinini batanga hari wavuze ngo bakozwe muri conquête uravyumva barakunda ari bo bafise intererano nini batanga hariyo n'amashinga ntahenze akubwira ati yewe je madame kweri ndaramubwiye ati naho uhembwa ntuzotange ration ngaha uzoza en cas de besoin nyene naho nyene iri urgente canke ntumbaze mugabo jewe tanke nkiri ngaha ni jewe vyose hanyuma ukaca usanga mwaravuganye mwaragize projet mwarakiganiriye ati burya rero turashaka gushika kuri kino kintu dufate turashaka kubaka inzu mwaratanguye panya kandi mwese mukabyemeranya ati okay iyi nzu izotwara ibi canke kugira dutangure twugurura kano kantu bizodutwara ibi hanyuma ko wa mugabo ariwe yititse kugira ati ndinye n'urugo mwibuke ndabahaye kaya abantu bakundana baraganire projet y'akantu bashaka gushikako kandi barazi le kuki izobatwara nguyo wa mushinga ntahe ararosa udufaranga ukazuwumva wa mugabo araje ngo tugure imodoka urumva umugore akaca avuga ati tugure imodoka ubona ikenewe turafise n'iyindi none iyo modoka uyishaka kuyi we ntuzi ibyo turimwo ngo nabikubwiye je ngo upane kwifuza jewe uravyuba muri iyo ka kuko hari gihe usanga nka twege kenshi cyane abadamu dukoze muri detail kandi cyo twamaze gupfundika n'abashinga nahe bacu muje kubipfundurura turumva dupfuye harakana ba melancholique bobo rero babantu batwigisha arafuwa pase ko ari abantu ikintu cyose kiba giharuye uzanye umwe akajagari baca bajagarara nkuko nyene ntakunda akajagari uravyumva mwarapanze ibintu Imana irasutse uburyo mwari mukwiye kuza ubwo buryo buje maybe kuza gusahiriza kakantu kagaproje kanyu wa wundi akashaka kubwira ati jewe ndakeneye imodoka
muri ico gihe nk'umukenyezi yo kwitwara gute kuko birakona amakameshi maze kumva n'amakameshi hariyo na groupe ndimwe ahantu higeze kwiransa ati muri ico gihe kugira ubwo muri sumize kugira ngo ntibizane ibibazo kuko benshi hari igihe bibananira bakacavuga ati ndabihevye ugasanga umudamu biranse gusubira gufata mu mugongo umushinga nahe kubera amurusha mu mutwe uburyo buraje mugabo cyangwa ugasanga hajemo no gushwana sinzi none muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute muri iyo kandi abahaye kuko nika ihari barayitubajije muri iyo groupe n'umuntu ari anonyme yaturungikiye ati jewe uko nuko bimeze uko mumufasha gutoma reka je ntangoye kuvuga ariko madame araja kuvuga ku ruhande rw'abapfasoni icambere nuko nivyo abagabo turafise uko twubatse ariko si byiza yuko amaproje manini mwiyumviriye hamwe uyahindura mutasuye kuvugana by'ukuri uri kuragomba kunaniza umuntu mubana kuko mwaricaye muravuga muti tugire parnye kugira ngo tuze twubake inzu ibyo muravyumvikana hanyuma y'amafaranga muri ko murayegereza cyangwa mwayashikiriye aho gukora cakini mwavugana utoya je nanjye ndashaka imodoka wa mugabo yagiye muri ca kintu cugomba kwikomparana naka ugiye kubikurikirana uja gusanga wa mugabo arafise igituma ashaka ijya modoka nanaka yarayiguze no kuvuga ngo yagiye mu kintu cuguja guhiganwa n'abandi rero kubwanje impanura abagabo mwaganire n'umufasoni imigambi minini mugatangura kugitegurira ntikwiye guhinduka mutabiganiriye kugira ngo nawe yumve kuko uko bigenda kose naho umutwe w'urugo numufasha kandi Imana ntiyamuzanye kugira ngo abumurorerezi yamuzanye kugira ngo mufashanye wazanye iciyumviro mukagipfundika byari byiza yuko amenyeshwa yuko uriko uyumvira ukundi mugasubira mukabiganira kwa kundi rero nimvuze ku ruhande rw'abagabo natwe ntitunaniza abapfasoni bacu twumve yuko nabo ko twabashizemo mu kuganira tubanaye tuganira nabo na cyane cyane n'ivyi wabo ikimenya amenya urashobora gufata iyo ngingo ukagura iyo modoka ku nguvu hanyuma nyuma y'imisi mike nyuma nikaguhamagara uwo washitse kuki reka kumbure madame avuge ku ruhande rw'abafasoni kanagira azida ngwino madame Louise mu buzima hariho ibintu bigoye uri kurana bivuga mu kibanza c'uwundi uticaye imbere y'ico kintu kigoye ariko urumva l'idéal kwari uko bitagenda gutyo mugo urumva umuntu mwabinegosiye vyagenze gute mugakahema vyanse yaguze iyo modoka mwari mwiteze iyo nzu uri imbere y'ikintu camaze kuba jewe kuri jewe ndi umuntu adakunda intambara wewe yavuze ati muri iyo ka batwandikiye urumva yanditse ati umugabo wanje ashaka kugura imodoka kandi twaravuganye neza yuko amafinance yose azoja muri irya projet ntarayigurura byumva ndavyifatemwo gute naramubwiye ati ntuhindukire nawe yamusaranye ndavyifatemwo gute mpore dushwane ndabigenze gute muri ico gihe iyo gestion financière umuntu acayigira uko gushwana sinigera nibaza ko gushwana biba umuti w'ikibazo canke gutera induru canke kimugaba ahubwo ni vyiza kuronka umwanya mwiza ukuganira ico kintu kuko urumva hari tension mugwa ashaka kumubwira uti ariko twavuganye gutya na gutya ukabona yuko ntibiriko arabitahura aravyumva canke araseda rero numva umenga kubera ko utomusaba uti sawa worindira mu ndwiza tugafata akanya tukicarana tugaharura tukaraba iki kintu gira ugure n'irya projet twari twiyumviriye hama turambe tuzoyishikira ryari niki kuri jewe numva umenga deja ndamuhaye yindi ndwi nshize ko iminsi 4-6 on ne sait jamais ko iyo pression ari kwiragabanuka hamurumva wose turasenga ndagenda gusengera ico kintu ndagenda gutakambira Imana bavuga nti Imana jewe sino mukonveka mugawe wo mukonveka vyokunda rero ikintu ca mbere sindamutera induru mugabo numva umenga ndamusaba umwanya nkamusaba mwambye okay ko twari twaravyumvikanye twari tumaze imyaka 2 twaracumvikanye twari tumaze umwaka hamukabuga ihinduye nk'umwanya ndaciyumvire nanje ndacumve ndagitahuwe none iyo modoka ntituzoyijana mu mwanya ndayijemo ndayinezererewe nanje ukacushira iyo minsi imbere yawe kugira ngo bimushire nawe aho yiyumvira kabiri
bimukure muri ye pression ya pression ariko aragira peut-être uyu munsi yabonye kimwe camusunika uko iminsi igenda irahera nikagenda ararealiza ati finalement ca kintu nticari gikwiriye hanyuma urumva nk'imodoka ashaka kumubwira uti imodoka yiguze igendira ba amorti mugalo projet twavuze nimba ari parcelle twagura imodoka imaze umwaka iba yagibaye amorti muga parcelle ibanze umwaka iba yadugije donc inyuma ya semaine uzoba wasenze Imana uzoba waronse ivyiyumviro birengeye vyo kumuconvaincre hama nawe ya esprit yiwe izoba yabaye calme mu gihe bien sûr niyo misa yiguhaye mugabo toujours mu bintu nk'ivyo saba umwanya genda bukebuke kuko ni wavyura intambara ntumenye uzoyizimiritse iki kintu kirakomeye intambara ntiyigira yubaka urugo ni nka kujya mu gihugu cyose iyo habaye intambara ibintu birononekara gusumba ibintu bikira rero mu rugo iyo hamaze kuba intambara kiba kibaye ikibazo kandi kugira ngo habe intambara nuko umwe azana ikintu uwundi ati sindavyemera mugaca mutana mu mitwe mutanye mu mitwe hari uzonesha uko bigenda kose canke mwese musamburane rero iki kintu avuze kirimwo ubwenge abagabo iyo uronse umuntu akurezona buke yabanje kukubaha urashobora kugaruka rero birorosha ingene yo mujana bukebuke yo mubwira ati nashaka tubanze tuganire mbega twari twifuza gushaka ku mafaranga ngahe twari ko turaziganya kugira ngo dushike 150 ati mbega burya byo dufasha umwanya ungana gute duhereye no munsi ati mu mwaka umwe twabaye twayashikiriye none iyo modoka mbega dushaka kugura apana ushaka kugura dushaka kugura yifate nka projet yiwaye nawe wayemeye dushaka kugura igurwa ngahe 150 duca dukura ko 150 kuri zazinde byashaje duca dufata umwanya ungana gute kugira ngo tuzoshikire yanzu mu myaka 2 tibasha avec devaluation dohora tubona yo kibi canke 2.5 yo 2.5 atoke tugura imodoka turindira 2.5 cha imodoka duse nabikasamaza kugira tubandanye cakindi ukacungira utariko simpaka mu cyo menyesha ubonyene muragena mufata umwanya mwiyumvira biroroshe ko mugabo ashobora kuvuga tuzi namakuru atoya reka tubandanye ivy'inzu mugabo wabanje kumutahura kwakira ya project yakiriye waretse intambara mugabo uramuhezonye uramuhaye n'umwanya wo kuvyiyumvira kandi mu cubahiro ciwe muri cyo cubahiro ciwe navyo birashobora gufasha uwo mupfasoni bebasha nimo kugura kabinizira dutabara taturarembye nibaze yuko washoboye kutwandikira muri groupe ndibaza muri iyo groupe barakunda gukorekerana ikiganiro cyo kukayi kandi nizere yuko aronse inyishu naho yabaye question waturungikiye iri anonyme kwizina ry'umuntu ari anonyme none hari umuntu yatubajije turi muri partie yo gusozera hari umuntu yatubajije rero cyo nashaka muduhe intahe gatoyi intahe aho mwashoboye hari aho mwavuye no musara mwageze aho ushobora kugurira madame imodoka aho no musi namwe mufise iwanyu mu rugo rwanyu mutaha atawubadodora ko atizana amafaranga ukwezi kuraheze mwabigenjeje gute urumva ntibyarikoze vyagenze gute byabasabye urugendo rungana gute kubera ni benshi bavyifuza bakababona bakabagonga kuko nuwabitubari byanditse muri commentaire turaza kuyihiga tuyerekeye abakunze bo kukaye n'umuntu yabakurikiranye nibaza ko n'abakunda mbese kuko yavuze ngo turabasabye babahe intahe y'ukungene aho bavuye naho bashitse bega mukigira mariage mwashitse muja kugwa mu nzu yanyu byabafasha igihe kingana gute mwabiganiriye gute byari biboroheye bimeze gute murakoze cyane kitabaye ikinyegezo ariko kibaye ikinyegezo mutubwira ati bakunzi bo kukaye n'uburenganzira bwacu pass twarahisemo gusangira ubuzima bwacu n'abandi kubera tuba tuzi ko ubuzima bwacu bushobora kugira uwo bufashije twebwe nk'uko navuze tumaze gufatana urugendo tukemeranya ko tuzobana twari dufise uburyo bubayabaye kuko ntitwari bwarondere ngo turonke cyo kimwe n'abandi batandukanye hari igihe urondera ukaronka cyangwa ukarondera nturonke hanyuma twari dufise n'imyaka mike yagusumbye no munsi kubera tumaze imyaka 9 twubatse hamakaye twaramaze 3 turi muri fiançailles urumva tumaze 12 kwivyo ndiko ndavuga urumva ko turiko turasaza ugereranije nico gihe hari umutima twamanye umutima wo kuganira ariko kai no gusenga kugira ngo Imana ibandanye irongora intambuko zacu
ngo duca turumvikana tuti ibyo twifuza gushika ko byose ejo ntibitubuza kubaho no munsi kubera ivyejo ni byiza kubikurikira ariko kubikurikira utari kurabaho no munsi kiba kibaye ikibazo hanyuma turaronka ubuzi butandukanye tuja gukora aho twahembwa ku kwezi turimvira tuti mbega amafaranga duhembwa ku kwezi yoshobora kudufasha kuzoshika kuri objectif yo kuronka inzu yacu turabona ko gishobora kuba ikibazo gwaca turimvira tuti kweki tutogira ikintu citwa pension complémentaire kugira ngo nivyashika tugakwiza imyaka 60 tutaragira inzu tukifuza kuba mu nzu yacu tutariha ku kwezi hama tugasanga ayo mafaranga jewe ndayaronse nayo yaronse inyuma y'iyo myaka tugasanga ntidushoboye kubaka ibujumbura aribyo mugo turashoboye kubaka dufate mu Rumonge canke Gitega canke Bururi zoce tugenda twubake duce tuba mu nzu yacu ko umva zo twifuza kuba mu nzu yacu cha turatangura pension complémentaire turaziganya amafaranga hanyuma mu nyuma niyo pension complémentaire yabafasha ikintu umuntu yayibabwiye rega kuko ndashaka umuntu ari ngaha yumva ati none aka kantu bagakura gute nibasigare barambaza jewe nibababaze mwebwe bakibabona ngaho twahuye n'umudamu umwe aradusigurira amaproduit ari muri assurance imwe aratubwira ati hariho pension complémentaire hariho assurance education y'abana ati ibyo byose n'amafaranga uri kuraziganya mugabo azogufasha ejo kwico cha pension complémentaire va n'amafaranga uri kuragenda uziganya kugira ngo ni wakwiza imyaka 60 ijya myaka abantu bagira ko retraite uyakira ariko numbere gushikira iyo myaka nimbere gushikira iyo myaka ari byo bita avance ku mafaranga yo bashobora kuguha ukazura yambura usi ugomba gukora umugambi kanaka umuntu abidusiguriye twumva ni ibintu byingira kamaro kuko n'amafaranga agoye kuzuribikira ku kwezi mugabo yashize ahantu ntuja kuyatora nkuko yakoresha n'ikintu cyose ico nje na assurance education y'abana ni ngingo ufata utije umwana wanje nshaka kuzombwisha ku ishure kanaka kubw'ibyo rero iyo minervare bariha aya mafaranga ugaca ugenda muri assurance kanaka mukavugana akavugira bati mensuellement ku kwezi uzoza uratanga amafaranga kugira ngo inyuma y'imyaka kanaka ushaka nimba ari kaminuza cyangwa secondaire y'umwana tuzoza turayimurihira wewe uzwaraheje kuriha muri ico gihe nivyo navyo duca turabigira twebwe umwana akwije ukwezi avutse akamara ukwezi duca dutangura pension complémentaire assurance education yiwe azotangura ku beneficia afise imyaka 12 mugabo kandi turafise n'uburenganzira bw'uko umwana afise imyaka 12 ushaka kuba tutoya ayo mafaranga turayasunikiye muri kaminuza rero twaciye tugira niyo twagize nka sous forme ya épargne pension complémentaire hamwe na assurance education y'abana kugira ngo bize bidufashe muri kazoza hanyuma mu nyuma tubanda dufise uwo mutima mugabo Imana iratugirira ubuntu turaronka utundi tuntu tugenda turakora tugenda turatwinjiza amafaranga mugabo cha turumvikana tuti mbega kubaka inzu ni objectif ya mbere tutoya objectif ya mbere no gutegura ibintu bidufasha kuza turaronka amafaranga kubera inzu naho nyene yubatse ukagenda kuyisonzeramwo wotuma wibera mu nzu uzurariha ukwezi mugabo kajya kuko urabizi nabwira abagenzi banje ntijewe sinzo kauja mu ijuru ngo ntanzu mfise ntizo kauja mu ijuru nta modoka mfise kubw'ivyo rero ntibiteza kuntera stress ntegereza kwizera Imana mugabo nkagenda bukiye ndiko ndagenda mbaho hanyuma tumaze kubona Imana igiye rugurura imiryango itandukanye niyo twiyumvira tutirega turashobora kandi kugira objectif yo kubaka inzu duca turayubaka bica birakunda nubu turayibamwe tuyibayemwe neza turaryohewe mwitijije kuri ya pension oya pension nubu turacayikora ntaco twayikozeko iyo pension ngira tuzoyifata tugira yindi nzigira kabiri pension yaradufashije mu kwantrepreneur utundi tuntu tutuzanira uburyo donc à part y'imishahara yo ku kwezi hajya uvuga uti ndakeneye umutahe wo gukora iki kintu il fait twafashe credit y'iyo pension turakora mugana yo tugenda turayiriha buke ubu twarahejeje bazije ko sikaje kwezi kumwe canke abiri ego avantage ya credit ya pension umva n'amafaranga yawe deja no mu gihe byoshika kumbure ya pension ikakunanira kuriha ntaco gutwara kuko yari amafaranga yiwawe n'umugambi wawe wakazoza kumbure uhagaze rero nko bivuze byaradufashije cyane mu tuntu twamukorangura nk'imigambi kongereza umutahe kugira ngo dushobe kubikora tworohewe ngo dukoreje amafaranga yacu ari muri pension complémentaire kandi kure yasubiza uri kusubiza yiwawe n'ubundi namwe yiwawe muzohura urumva kubera muba mwabizeye ati tubabikira amafaranga baca bavyita credit
kugira wumve ko ufite devoir yo kuyahomera cyane gose kandi uyasubiza avec intérêt nabo boguhaye kuko urumva ayo mafaranga yabahaye haro intérêt bazoguha rero baravuga ati ko twayagusubije uja kuyadusubiza avec intérêt natwe twaguhaye muri iyo periode c'est normal kuko urumva ntiboguha ayo utabahaye urumva hariyo discipline mwafashe kandi comparativement n'ivyo twavuze aho usanga umuntu muri iyi gestion financière ariko arakoresha uburyo adafise sinzi ko wumva izi approche zibiri ukuntu zitandukanye hariho umuntu abaho ubuzima akabaho mu ideni donc kugira ngo shikire uku kwezi ndagufatanye nuko aha hagati mba mu ideni nubundi avuga ati aha hagati ahubwo hariho ico mbika hama ngigisigaye cyane turiko tuvuga urumva hari igihe usanga uburyo budakunda nta kazi donc nta source de revenu urumva ideni uri oblige muga tuko tuvuga ya madeni adakenewe ibimwe twavuga ikintu twavuze no kwivuza no gufungura ivyo nturabahiye hari amadeni urumva atakundi wogira nk'ideni ryo kugura imodoka ziratandukanye imodoka zifite amahera atandukanye rero urashobora gusanga uguze imodoka mu ideni mugabo hariho imodoka yari munsi y'iyo waguze wari kuronka atadeni suppose ugura imodoka ya 60 millions mugabo ufise 40 millions uko biri kose izo 20 millions wafashe ideni hariho imodoka ya 40 millions rero urashobora guhitamwo kugura imodoka ya 40 millions sans crédit canke ya 60 avec crédit de 20 canke nundi muntu avuga ati izi 40 millions rero ngira ngure imodoka ya 30 millions nce mbika 10 millions canke ya 35 nce mbika 5 umva toujours muri mode de vie umuntu agenda hitamwo na cane cane iyo wamaze kugira icuronka waronse source de revenu biroroshe yuko wadapta mode de vie yawe kuri ya source de revenu kugira ngo wamufise ca kindi dokote rero twebwe ubwo niko rugendo twagiye turakora kuva kuri ya 200,000 twavuga tuti uyu munsi twaronse 300,000 tugira tu dépense 250 turabitse 50 ejo twaronse 200,000 on dépasse 50 turabitse 5 donc nubwo buzima gushika n'uyu munsi iyo turonse tuba tuzi tuti turabika iki hama turakonsoma hari umuntu wabaje ikibazo kimwe ati none jewe nk'amafaranga ndonka ku ukwezi deja ntiguhera nobika iki ndamubwira nti kubera ukwezi n'undi kutahera uraraba urondera icubika uzobandanya ubigero kwa bigera kutahera mugabo gira icubika subiramwo namubwiye nti kubera n'ubundi ukwezi kutahera uraraba ukuremwo makenya ubika ubandanya ubigero konyene kutahora guhera kuko n'ubundi wahorubaho kandi kutahora guhera urumva hari igihe umuntu aba agomba kukwereka turona je ndonka makenya sinobashobora kuziganya burya nta mafaranga bama kuyaziganije amafaranga ijana uyaziganije ayo mafaranga azogufasha ejo na cyane cyane yuko iyo umaze kwiyumvira uwo mutima wo kuziganya birashobora kugufasha kuraba ama dépenses yo kayakorora nimba nk'akarorero wahora utahana bus uvuye muri ville ukaba mu Nyakabiga ukavuga uti rero kubera nshaka kuziganya amafaranga ya bus ndaretse gufata bus ngira ntambuke ndahagirege ndahatambuke birabaho ntuburi wa mbere uri kuratambuka mugabo ayo mafaranga ndayabike kumbura inyuma y'imyaka 5 ayo mafaranga azomfasha ikindi kintu mu gihe nzoba nagenda yabika rero umuntu arashobora kuvuga ati nubundi amafaranga apana ntakwira amafaranga barajira ukwari kandi mu kuyajira ugomba kweparnya ntutangura kudepensa kugira ngo wepargne urategekanya kubanza kweparnya ugacu depensa ibi ni ngombwa nimba ufata utigenzo zo kwiparnya 10% uzomenya ko uzodepensa 90% mugabo ni watangura kudepensa uyu tubona ko ahubwo ufise nibuye rikeneye kugurwa no mukinogo kuko urashobora no kugura ibitari bikenewe mu gihe wari kubangira urashobora kubona ko ikirato ukeneye gishasha kandi ikindi cyari gikomeye cyari kurindira ku kundi kwezi hariyo nabandi bavuga ati hanze ho barabishoboye hari ukuntu bavuga ubu hariho n'ibintu donc hariyo uburyo bwa none urashobora gusaba muri banki ati kuri aya mafaranga yanje kubera niyize ndiko ndeparnya aya mahera kata ubwo nyene bacagira ove muri iyi banki je nka iyo education y'abana assistance education sinigenda yakorako ni virement permanent byihuta no kuvuga ngo kuri banki amafaranga yose acako ku kwezi amafaranga cavako n'abana batatu
ayo n'amafaranga nta n'amahera sinigera washinze. nkorako Ego. ni date ihari ntunayabona sindanayabona gusa ndabona message ko amafaranga agiye ibyo navyo birashobora gufasha kubera guciye mu ntoke urashobora kwiyumvira ukundi kuntu wo bigenza niba ba pension complémentaire sindayajana kuri konte y'iyo assurance ni virement aragenda direct kugira ngo sinje kuba tante yo kugomba kugura impuzu nshasha kubera nkavuga nti naco nzosha ndayatanga ku kwezi kuza mugabo deja ndiyivye kandi gushobora kuba ndambaye izo mfise rero nico naco kirafasha ko iba virement permanent ayo mafaranga akaba ayo mafaranga nimba uhembwa ku kwezi ayo mafaranga ntayuhembwa bakunzi bo kukayi murabyumvise iyo discipline iraryoshe cyane mwabyumvise ngene atubari ase atubwiye akantu karyoshe cyane ati kugira wicungere numva no ngaha mu Burundi harahora bavyitwaza ngo bahanze gusa no ngaha mu Burundi birabaho urashobora kugenda muri bank utanguye iyo education financière iyo gestion financière ukavuga ati ndatanguye kino kintu rero kugira nimba ushaka kugura inzu cyangwa uri kuraziganya kugira ngo uzogura ko kamodoka kawe ukavuga ati kuri aya mahera mwembwa nimba bazokura ko 20000 nimba bivana na mushahara office nimba bazokura ko 100 sinda yabone ugasaba banke kandi irabigufasha ntibigufasha neza cyane gose naba anye nicabona kigaragara none duhishije iki nigihe cyo kuvuga ama épargne bakunze bo kukayi biraryoshe cyane kuri Pam Channel TV tuzokwiga ingene tuja ku murongo na discipline hejuru ku mutwe na épargne ni nziza mugabo abantu babikora bari mu ngo bekiriba nabivuze yuko turiko turabaho nta discipline de faire yari ihari ntikibicitwazo yuko turiko turaronderera kazoza telefone yawe uyimene ucuyigendana wanse gushirako protection bigukata no ku ntoki nguri kuri l'épargne ikirato kigutobokane ntibakubwire bati umwana nta kirata afise atwara ku ishure uti oya turiko turepargne imvura yaguye tugura imipira y'abana ati we amahera arihe ko turiko turepargne ko hariho umuntu mugiye muri épargne mukicara mukavuga muti turonkaya tuzokoresha ya tubikaye nta bindi uzana nta vy'imipira y'imbeho y'abana uku kwezi twaravuze yuko umushahara wacu tuwukoresha gutya rero ivyo bintu vy'abagore muzana ngo imipira y'abana nibambara iyo bahorana ico kintu naco nyene kweparanya ntibitume tudasangira n'abandi ntibitume tudahezagira abandi ntibitume tutabaho ntibitume un jour tudasohoka ngo turyoherwa pana ko numvira mu matwi ngo bagiye baho birashoboka ko planify ukeparanya ariko kandi ukaba kugira ya épargne uzoyishikire umerewe neza unezerewe mugaba pana yuko umwana atazosubira kwambara umupira w'imbeho atona avuga igisuguta atona asaba n'ifana kwera mwamaze gukontabiliza épargne iyo marge ni vyiza yuko muyisigaza ni mu planify iyo épargne mu planify gukora mugasigaza ko ka marge muheme mubeho wow Aster yatubwiye ati nukuri mu Burundi birakoreka urashobora kugira bakakugirira virement automatique ubwo nyene kugira ayo mahera ntuyakoroke ntuyonone ngo uhure n'ibindi mabezo ariko ico nkundira rero aba bantu bari complémentaire Madame Louise nkuko ari asanze ari dusa akacaza ati mugabo rero naho muba muri ko muri épargne mugira gestion financière ni mubeho ikibujijwe ntukugira indenza rugero ukoresha ibyo udafise kandi ukore mu bintu nkaho womengo niko kwigina urumva mugabo baho hema agafana karimwe mu ndwi canke mu ndwi zitatu karakenewe sohokana abana urabyumva guru tuvuta twiza tomota vraiment ntugende n'impuzu kirato cyatobotse ugenderanukira abantu iyashu byarakuvegemye nta nisabone ugishaka kugira ngo ukora ama épargne ngo baho Madame Louise siko kabuze nukuri kanya akadewo hakeza kihe mugabo atari ico wishe bakunze bo kukayi sinzi ko ari akajamo no banabaniganye wobwira abakunzi bo kukayi mungire munabagumbire mubandamukirize mubabwire abakunzi bo kukayi hanyuma ikiganiro cyacu duhiheze amahoro nkuko cyatanguye amahoro abakunzi bo kukayi avyo kwitwa shaka tubashimire twarabonye amakomantere yanyu meza hari izimana yadufashije turishura ko ariko niyo tutashoboye kwishura ko twarayihaye agaciro
burya kuba mudukurikirana natwe biradutera intege tukabona ko turiko turafashanya. Hanyuma nagomba ndabipfurize nyene kumererwa neza, turi hafi mu mpera z'umwaka. Mwibuke ko umwaka uri kurahera hari abantu basesagura. Ntimusesagure ngo nuko umwaka waheze kubera umwaka ni wahera ubundi uzoca utangura. Kandi ndamufise muri 2024 muzamwise muri 2025. Rero muvyibuke. Hari iminsi ibiri yamigora abantu, hari umunsi wa Noel, hari n'umunsi wa Bonane. Aho umuntu afata ibyo rose mu kwa 12 byose, gaca biheza muri iyo minsi ibiri, ukwambere gaca kumugora. Sinifuza ko mu kwambere tuzohura muvuga ngo kwa 12 kwarananiye, turagusumbya ubwenge. Ariko kandi niyo minsi mikuru tuyibemwe, uko madame yavuze ko tubeho twiyumvira yuko mu kwambere tuzohura. Imana ibahezagire. Bakunzi bo kukayije ngira muri Madame Louise atubwira akajambo. Nambwira akajambo abakunzi bo kukaye. Ego. Ndabashimiye cyane abakunzi bo kukaye. Ndabifuriza gestion financière nziza abari mu ngo, même n'abatari mu ngo kuko nabo barafite ivyo bajera. Ndabifurije kujera ivyo mufise, kuva mu madeni. Ukabuzi yuko wari ufite utudeni, genda utora agakarne wandike ucushirako ordre de priorité, utangure kuri hayo madeni uce wandika no ideni kugira ngo utangure ubuzima bushasha butagira ideni. Birashoboka. Agatelefone nanditse aka message WhatsApp n'agatekno kanje umuntu ayironse nta marque iriko. Hano nabonye ashaka kukwereka ati ifoto ya foto na spark inya ni ku mafoto muga ku ka message chay kuri appel sinigera amenya ngo umpamagaye yakoresheje iPhone, yakoresheje Samsung, yakoresheje Tecno. Rero agatelefone ufise ba fier yako ugahungure ukitabe ko neza, hama ni waronka kandi unezerwe, utakaronse unezerwe. Mugabo ideni y'impuzu, ideni y'ibirato, ideni y'amabiju nukuri ntibikenewe. Uzodufata waronse udufaranga twawe, kandi ideni riragayisha, riranabisha, riranawuzitira. Bakunzi bo kukaye ayiwa Genda nk'ideni kandi nawe ndakwifurije kujya, kandi Imana igushoboze cyane urivemwo, kandi Imana iduhana umugisha tuze turavuga gestion dufise ivyo tujera. Imana ibahezagire. Bakunzi bo kukaye, shimira abatumire bacu Monsieur Aster, couple Aster na Madame Louise bongeye kuza kutwigisha abashaka ko buguruza kabine kuza baraduhanura. Bakunzi bo kukaye genda bisabira ndakomya amashi yo mwandike muri commentaire. Nukuri aba bantu baraduhanuye, jewe ndize batubwiye. Hari akajambo ahereje ko Madame Louise mwakumvise, jamwikaye uhere ku vyambere amadeni wafashe, itariki wanditse uhere kuri priorité ninaronka akanzobanza ndihibi, uhejeje uco wandika ngo no ideni, no ideni. Muraza kubibona iryo jambo tuzaguhereza ko muri kino kiganiro. Bakunze bo kukayi rero tubashimire cyane, ndabashimiye gose ko mwongeye kudutiza kanya kanyu. Hama bari babakumbuye same murungike Fanta Orange byihuta, nyarutsakere buka nta birebire je namwe. Peace and love. Naha weekend nkaya mango muryoherwe turyoherwe atade nidufise. Okay, yarangiye rero.